Kiriku Akili mu gihugu cy'u Rwanda. Uno munsi ibimenyesha makuru byo mu Rwanda ndetse n'ivyo ku butaka bw'u Burundi biko bivuga inkuru imwe ya Kiriku Akili kuva mu Rwanda ariko araririmba ivyuma bikamuzimirako akidogera bamwe mu bari batunganije ico giteramo aho twabonye n'aba fans b'umuziki bidoga. Yes, the monster. Kicumva iyo nkuru wayakiriye gute? Mutinya kuriha? Mutinya kuri itike y'indege? Sizebire baguma berekana yanzara bafise muhira baguma berekana abafana. Iyo nzara me mufise muza murerekana abantu abakunzi banyu abafana banyu. None utinya kuriha itike y'indege woba uhomvye kandi ugiye gukora akazi ugiye mu vyungu utinya kurekura prusa zinga uzihe umu DJ wawe ushaka kuyajya wenyene reka baza barabazimiriza ko mugira yiki mwenyene nago ni inkosho za barabadodari yayi ashaka kuja mu kindi gihugu atari ko na DJ wiwe cyangwa kese na DJ manager wiwe arashaka kuja mu kindi gihugu batari kumwe. Ino bigushobokera gute kugira wifatane rutemikere wenyene utinya kurekura prusa zinga uzihe abo bantu iyo nzara kuba mwerekana we muyikora kuki? Ibitangaza makuru byo mu Rwanda n'ivyo mu Burundi nikihe ubona kiri hejuru cyane? Isho mu Rwanda kuko mu Rwanda habikosa rito barivyazaho umusaruro. Rero tuge mu Burundi naho habikosa cyaturekirana mugobo bo babivyazaho umusaruro. Nk'iyo nikosa bakoze kuzimiriza ko kiri kari kuri stage. Urumva? Mugobo bo bagiye baravuga amajambo bakabikikamika ukuntu bakabikikamika ati ngo nakosa bari barimwo ati ngo kungo kugire barinde brand. Urumva? Niyo mpamvu none nakubwira ati baradusumvya uko ibintu byabo barabikunda barazi ingene barondera. Hello guys, nizere ko mumeze neza bivanye naho muherereye. Ni iteka ridasazwe kongera kubana namwe kuri platform zacu arizo gwanyu za Kings Family Burundi TV. Yes, mu kiganiro bafise impano aho tugenda turabashikiriza amakuru y'ibigenda biravugwa muri entertainment ya 2-5-7. Yes, Mike ya mbere call me Flexible Promoter intare y'inaheba giswi cino bera na yandi menshi. Yes, behind camera n'umusaza Mr. Joe Comedian. Yes, rukundo. Yes, kuri Mike ya kabiri dufise umu invité special aho twatumaze kumutumira mu bwami bwa Kings Family Burundi TV nawe sinubundi ni Jafari the Monster. Benshi muramuzi ku mbuga zigiye zitandukanye agenda arabaha amakuru agiye atandukanye. Uno munsi twamutumiye niwe mutumire wacu kugira ngo dusesangure ibi nabiriye bimaze imisi vyigaragaza mu gakino ka Plus 257. Yes, mbaze ndamwakire mu bwami bwa Kings Family Burundi TV. Yo my bro, welcome. Oza umeze neza ga musaza? Wana jemeze fresh ndashima Imana uko biri kose. Man, unapendeza sana. Kawaida. Ariwesho rabazi bisi bakunyishuza. Na cyane ko nari maze igihe ntari ko ndagaragara cyane mu kiganiro bafise impano bivuye ku magara uraziko amagara ntasezerana. Ariko uno munsi navuze ati ama content yose bari kawushije canke bari baraciye ku mpande uno munsi ndayaganira nawe. Are you ready big bro? I am ready my brother. Yes, dushusha kwanza ikiganiro bafise impano. Duhera ku nkuru iri trend ya Kiriku Akili mu gihugu cy'u Rwanda. Uno munsi ibimenyesha makuru byo mu Rwanda ndetse n'ivyo ku butaka bw'u Burundi biko bivuga inkuru imwe ya Kiriku Akili kuva mu Rwanda ariko araririmba ivyuma bikamuzimirako akidogera bamwe mu bari batunganije ico giteramo ndetse n'abari baruganije n'abari muri community muri ico giteramo aho twabonye n'aba fans b'umuziki bidoga. Yes, the monster. Kicumva iyo nkuru wayakiriye gute? Twayakiriye nabi kuko no artiste wacu no mwana w'igihugu tuba tuzi yuko agiye kurondera ivyunguka mu bindi bihugu
kugira natwe turonke umusaruro. Tukimara kumva rero iyo nkuru, kwanza sini nkuru nivyo twaniboneye na twebwe n'amaso yacu ku ma media cyane cyane agiye atandukanye, abari hafi mu uwo mwanya abari mu iyo show, byaratubabaje cyane twebwe abarundi. Kubona nk'umu artiste nka Kiriku, umwana ari trend, ageze imbere y'abafana biwe, imbere y'abakunzi biwe. Bro, birababaje cyane kubona nk'umu artiste nka Kiriku akiri big brands, umustar, superstar, kwisongo yo yitwa ahanihe yo cyakwica, bayimuzimiriza ko atarahava abafana biwe, abakunzi biwe. Jeno n'uyu munsi sindabitahura neza, kandi yabikoze kabiri Kiriku. Uravyibukaho ko irigira kabiri? Yes, ijya mbere bazimirije ko Double J ariko araririmba, hama ubu naho bishikiye Kiriku akiri, umva agize umurundi wa kabiri mu giteramo cy'u Rwanda. Ibintu nk'ivyo bigaragara ko tubifate gute gamote ivyo bintu, tubifate gute? Ati vyarakubabaje nk'umwe mu bamenyesha makuru ba hano ku butaka bw'u Burundi. Ati n'isoni n'ibintu byo gutera ivyatsi, ariko kandi kuri izo mpande zibiri z'u Rwanda n'u Burundi hari ibimenyesha makuru vyasa nk'uko biko birishurana. Ikibazo canje cyaciye kinzamwo, mbiga abamenyesha makuru canke itangaza makuru gizo mpande zibiri zose, u Rwanda ndetse n'u Burundi, sibo bariko baratuma umubano w'abaririmbye canke abafana bo kuri izo mpande zose zibiri haba ugwanko, bivanye n'ukungene bamwe bashaka gutisha kuri bande kuri bariya biciye kuri izi mbuga nyene dukoresha. Creation yavuye mu Rwanda y'ugwanko. Kubona ko twebwe abarundi tumaze kubona ko Kiriku amufashe nabe mu gihugu cy'u Rwanda, ari gukora ibikorwa vyiwe aryohera n'abafana biwe, kuko nta ugira abafana mu gihugu kimwe. No mu bindi bihugu uragenda ugasanga hari abafana kandi udaturuka muri ico gihugu. Rero ico gihe mu gihe uri kuryohera abafana, ugeze neza kuri za ndoto za ufise mu buzima, wamaze kuzigerako, kuko Kiriku mu ndoto yarafise ndibaza ko n'indoto nizo zirimo. Rero zigireze bizanyazo, rero urumva bagaca cyabingwane nyiyo. Natwebwe nk'abarundi ntivyo turyohera cyane papa. Ntivyo turyohera cyane kuko barakoze nabi. Niho mpamvu rero nubu amajambo agenda avugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ni kubera ico kibazo cabaye, kandi ntivyoreka kuvugwa. Ntivyoreka kuvugwa, ariko The Monster umwe yerekanya agashavu, urya imbuga canke ibitangaza makuru bivuga inkuru, sivyo? Ariko kuca haba ukurengeranira, bamwe bagakoresha amajambo aya nariya, ni nko gushiraho urukuta hagati ya industry y'umuziki w'u Burundi na industry y'umuziki wo mu Rwanda. Uno munsi duhagaze kuri urwo rukuta rw'izo mpande zibiri. Mbega urwo rukuta ruko rushirwaho n'abandi ni kuri kote y'ibitangaza makuru, kuko ibitangaza makuru bihoyahoye ibintu birashobora guhoyahoya, ariko badugije akariro bakereka bagashiramo karangamutima n'inzigo n'ishavu, ni gwa rukuta tuba turiyubakira. Mbega urwo rukuta nitwagwiyubakira nta nkurikizi mbi ku muziki w'u Burundi zizoba. Erega twebwe abarundi ntako tutagira, ntabwo tutagira papa kugire umuziki wacu n'u Rwanda. Mu bisanzwe turasaidiana, turafashanya kuko turi bamwe, ariko urwo rukuta abantu ko baragubaka ni bandi. N'aba journaliste bo mu Rwanda, uko haciye hagenda haravugwa amajambo mbere yaho tubonye iyo ngwane yabaye kuri Kiriku,
kandi ntaworeka kuvuga kuko birababaje mugabo tukimara kubona iyo ngorane nuwo vyigumizamwo nuwo vyigumizamwo ariko abashoboye kuguma babiduza cyane ni twebwe kuko tubabaye mugabo aba journaliste bo mu Rwanda nabo nyene hari utunenge ndabatora kuko bace baza barakireya ububezi bw'inica nikize kugira urabizi urabizi ko ibanga Shasho Media urabizi ko agenda hari amabanga menshi nabo nyene ndabatora utunenge ukuntu bace bagenda baravuga amajambo agiye atandukanye ngo ni accident yo gukingira brand yabo kawaida brand yabo kawaida ega twebwe aba journaliste bo ngaha mu Burundi twebwe ari bimwe ntama niyumvira ko tutazi nivyo turimwo urumva nona iyo bibino mu Burundi bikaba ngira ni karita babayikuye ikarita y'igihugu babayikuye abanyarwanda kandi twebwe cha tuguma dushigikira cyo tunabashigikira nitwe twakoze ikosa cyo dusanga turabashigikiye nituzi kurinda brand yes tukiraho nyene ugereranije uravye ibitangazamakuru vyo mu Rwanda n'ibitangazamakuru vyo mu Burundi nicaho ubona yuko kiri hejuru gusumba ikindi ibitangazamakuru vyo mu Rwanda n'ibitangazamakuru vyo mu Burundi nabahe bari hejuru gusumba abandi ubikuye kuki yes kuko baravuga ati showbiz yo mu Rwanda iri ku rwego rwo hejuru nagomba nanje ngaruka ku kindi kibazo nce ndakubaza ikindi kibazo mvuga ati none twebwe mu Burundi nima mu gihe vyo bimeze gutyo vyo babipfirahe canke sinzi we ariko ndiko ndakubaza ati wewe uko bibona showbiz canke ibitangazamakuru vyo mu Rwanda n'ivyo mu Burundi nikihe ubona kiri hejuru cyane isho mu Rwanda kuko mu Rwanda habikosa rito barivyazaho umusaruro urumva rero tugwe mu Burundi naho habikosa cyaturekirana mugobo bo babivyazaho umusaruro nk'iyo nikosa bakoze kuzimiza ko kiri kari kuri stage urumva mugobo bo bagiye baravuga amajambo bakabikikamika ukuntu bakabikikamika ati ngo nakosa bari barimwo ati ngo kungo kugire barinde brand urumva niyo mpamvu rero nakubwira ati baradusumvya uko ibintu vyabo barabikunda barazi ingene barondera urumva niyo mpamvu ndakubwira ati rero abanyarwanda baradusumvya barazi kurinda ibintu vyaho tege mu Burundi no gwabikosa ritoya ituzi kuri vyazaho umusaruro mugobobo nikosa ryabaye wabo mugobobo barivyazaho umusaruro nuko nakubwira nicaye twoca tubigirako kwico nyene kwico cakiriku kuko haci havugwa andi amajambo waza umva umumenyesha makuru ngo kiriku yivye phone ndibaza urabibona urabibona yego kandi urazi ko atavye yakoze cyo bitware rero kumenya ivyo urimwo kandi hano uko biragaburira ivyo vyakiriko hano uko biriko biragaburira muri kino gihe muno mwanya tuvugana hano bariko barafungura kubera kiriku kiriku ni star kandi si star ubu nyene yabaye star kuva kera ariko ubu naho ageze ku yindi level ishimishije urumva rero habaye ngwane nyiyo ntabura abantu agaburira niyo ndakubwira rero kurinda brand yabo yo mu Rwanda bashobora guhimba ibintu bakavuga ati ivyuma vyarapfuye kandi atuzi neza ko bamujimirije ko bagakreya ko ngo kiriko yivye phone urumva niyo mpamvu nico nyine baturusha gukire utuntu dutuma baronka kantu ubutumwa werekeza kuri media z'u Burundi ni nkico nyene rega nico niko ndavuga ama media yo mu Burundi ntazi ivyarimwo menya habaye agakosa gato ukavyazeho umusaruro murabire no kubande rega
ega ntushobora gukira ikintu ciwawe Mhm. wenyene Mhm. burya hajya urabira kugusumbye Ya. kandi uwo muntu agusumbya ukareba n'icyo agusumbije Mhm. mico kintu icyo amaze gukuramwo inyungu amaze gukuramo ico kintu ukavuga ati rero je ngire ngendere kurya muntu kubera mbona ko hari canshumbije Mhm. nina bandanya mwinzira Mhm. ngira nivyo kinzoshikako rero amamedia yo mu Burundi ntaramenya kurinda brand ntaramenya ivyo baba barimwo ntibazi ivyo baba barimwo ni gukire yanti ngo Maritise yisiga mu korogo none iyo ivyo bizobugaburira kwe cubwenge mucubwenge aba journaliste bo nga mu gihugu mucubwenge haba yagakosa gato mukavyeza mu musaruro Mhm. ntayendi shwamaze Tukiraho nyene ku bintu vy'amamedia duhora tubona bamwe mu artist canke mu bantu bamaze kwandika izina iyo ugerageje kubavuga baca bagerageza kugutuka canke mbere hakabaho no gufungwa bakagufungisha akarore turagafise kuri Mona Warda na Nelly Nuts aho Nelly Nuts yariko aravuga amakuru kuri Mona Warda atwagwa n'agashavu amutwara mu butungane ico kintu naco kivuga kwiki aho rero urakoze papa ya mwebwe rero abarundi ntimuzi ivyo murimwo hajya mu bindi bihugu umu artist yavuzwe n'ivyo adakora araryoherwa cyane akavuga ati jiwa ahubwo ngire mvugwe ngire ngume ndi update mu gihugu urumva ya hajya niko karusho ku mu artist kuko mu artist avuzwe bituma n'ibikorwa vyiwe biguma biri update kuko ugu muri star superstar kila siku rero ico no hanura aba artiste ya ni vyinshi bakireya aba journaliste yego ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagakira ati tuvuye kwiki kujya muri rimvye kujya musani ugasanga we birakubabaje ntibikubabaze iryo nibanga ryo muri star kuko urazoraba uzomara umwaka wose utavuzwe urebe kumengo nuri mu gihugu ya n'uburi no mu gihugu rega umaze umwaka utavuzwe ubu utari no mu gihugu ntihaba nakuzi ngira n'uburi no mu gitabo cy'aba star ya wewe rero haraje bakiraga content nyene gakuvuga ko ucusha kwitwara umuntu agakireye ubudekonye kuko ico novuga uba wisha ibintu vyinshi kwanza uba wiciye n'ibintu vyinshi kuri wewe ya hari abantu bakreya amabenzi sivyo ya agira sore song sivyo ya kugira song yewe wikundwe none uwukireye iyo benzi ya ucugenda ko mwitwarira cyawo ukamufungisha nta kintu c'ubugabo bukoze ahubwo wowe uri kuricira ifu rero babandi hajya nka muntu ntiyari gufungisha Nelly Nuts magabo sinzi ko yamufungishije niyo makuru numva oya yaramwitwariye yaramwishikanye mu butungane haragiye aravuga ibihuha ati yanafunzwe ngo yafungiwe n'igiteka sinzi mugabo ivyo rero nivyo tuza kugaruka ko kuri ico kintu c'amamedia nyene donc kudaperereza kudatanga inkuru yo abafana biratuma baba destabilize bahungabana ku makuru y'ibihuha uno munsi abaririmbyi bariko baridoga cyane yuko amamedia yo ngaha mu Burundi atagifise inguvu zo kubrandinga umuziki w'u Burundi abaririmbyi ubonye basigaye basohoka bagiye gukora ama interview hanze y'igihugu uno munsi tuvuge yuko umuziki w'u Burundi wabuze abantu bawugwanira bamwe ababikora bamwe ababikora barabitaye kandi ni beshi bari bafise ukuboko kunini cyane muri industry muri rusange
rero hajya ico wahora ukora iyo ugitaye ya akenshi hajamwo injavyi ivyiga ngeso yego sivyo yego bashaka kumera nk'abanaka baba uru- kopi urumva rero hagiye wivyiga ngeso mu kazi kawe wahora ukora mm. kandi uzi neza utanze amakuru akagera kure ukabiheba akenshi niwe uri kurica ibintu rega aho eske wewe wabitaye ugiye mu bindi bihe kutari kurerekana ibindi wagiyemwo ko wataye ugo rugamba rwawe warugwana mbega ni uruhe rugamba uri kuragwana muno mwanya ko ico kintu wagitaye kandi cari gishinzwe wewe ico rero n'abajournaliste bamwe ama media yagiye atandukanye bose barabiteye baragenda benshi kandi bahagurukije umu artiste ibikorwa vye bigenda neza yego niyo mpamvu rero aba artiste bamwe je ndabatahura aba artiste bamwe ya reka beze barigira hanze n'aba media yo ngako umengo sivyo bashinzwe bananiwe sivyo bashinzwe nabone ndibaza n'aba ba journaliste ya nibaza ko niyo mvo kuko iyo bakiriya amabenze aba artiste bashobora no kubana n'abafungiye nabo nyene n'aba artiste nyene barafise ikosa kuko nta muntu ashobora gucreate akantu ugasanga urashavuye ukavyimba umutwe ugapanika kandi uzi neza ko ari inyungu yawe urumva ya byose biri ku mpande zibiri ku ma media n'aba artiste ya niho hari probleme ya yes dusoza iyo nkuru twinjira mu yindi nkuru tumaze iminsi tubona aba artiste bavyita kuzimyanya aba artiste kugira kuzimyanya sinzi ko ariko bakivuga kuzimyanya gute yes ugasanga aba artiste ndafise nk'uburero bwinshi nk'ubu twarabonye indirimbo yitwa Deep irimwo Akili ikabamwo Double J ikabamwo na Linoji mu gihe iyo ndirimbo yasohotse Kiriko yaragifise indirimbo ahanihe itari bwave mu mitima y'abantu Linoji yarafise indirimbo babi itari bwave mu mitima y'abantu Double J nyene indirimbo hari hacindwe zibiri asohoye indirimbo ari kumwe na Zion Kid indirimbo yagiye gusohoka nta n'abantu benshi bayizi iyo ndirimbo ariko aciyaje gusohora Deep ivyo bintu kuri wewe wivuga kwiga nka Zion Kid nk'uyo amonetesije nta no narinzi namumenye hirya yejo maze kubona iyo ndirimbo canza no kuraba n'urubuga rwiwe asanzwe akoresha asanzwe ashirako ibikorwa vyiwe sanga afise 94 abone yego ni indirimbo imwe naho nyine yaciye imyaka 7 isohotse mbega mwabasani mwe murazi ivyo murimwo mwebwe bujye murazi ivyo muratekereza neza mukavuga ati burya turazi ivyo turimo none nk'umu artiste yitwa Double J once again mwe murashavuzanya guys nk'umu artiste yitwa Double J once again none mwebwe muhurira mu kabare agusororeye ukumva umengo ejo mwe camusorera songe mbe ubukene mufise mugwa mubwerekana ufise brand rega nuko urara ubusa ni ubimenya yakuvyerekana no mu bantu hari ibintu werekana ugasanga nawe uri kuricira none nk'uyo mu artiste je nabumenye hirya yejo Zion Kid none kati abone none nk'uyo muntu kwere yo gushikana hehe uri kuramuduza yakuguriye ikaza y'ibiyeri murazi ivyo muri mwo burya mwebwe nza mumenya kwizimbisha mumenye icome n'ico mujejwe mu gihugu kuri za ndoto zawe ushaka gushikako uzishikiyeko none mu gihugu ikorana nk'umu artiste bizokugeza hehe mu gihe kirondera aba artiste nk'abo bazokugeza hehe
kini ivyo nama mvuga bajabuke hanze y'igihugu bagende gusaba amakorabo nabo ba artiste bakomeye mu gihugu erega aba artiste bacu bafise ikintu cyitwa ubwishime urumva kumva umengo agiye hanze gusaba korabo umengo arasuzuguritse kubera abonye afise akawani miliyoni kuri YouTube aca umva umengo yarahejeje tije sinoja gusaba ko kukubera iki kuko uteja gusaba korabo wageze ufise iki jenso kwa mamvuga zokwama imbere ya kamera jewe mpanura ushaka uzokumva udashatse ureke ariko vyiza wo kumva ivyo tuvuga kukubera ni inyungu ya twese iyo umuziki wacu w'u Burundi maze gutera imbere twe twashobora gutera imbere kandi uko aduza ni darapo ry'igihugu kuduza ibendera ni inyungu yo muri rusange mu gihugu urumva umartiste wo mu Burundi akubise song ikaba hit akakwiza 1 miliyoni ndetse ikanale ngakupita 2 miliyoni acha yumva umengo yahejeje uheza gute nk'umartiste yitwa nka WJ once again kuva ku ndirimbo nta gaso hit sawa ukacukoroka kandi urabona ko yaciye nakwama iyo ndirimbo nta n'abantu benshi bayizi ahubwo twe turayigira promotion nayibonye hirya yejo ije ndi umuntu asesangura ivy'umuziki w'u Burundi ije ndi umusesanga uzimuta jewe gushika iyo ndirimbo yawe uyisoye sindayimenye asha uburu w'inyuma y'ikibira ndake uburu w'inyuma y'ikibira ngira ntuburi wo mu gihugu ahubwo nawo mu kibira nawo mu gihugu ngira uzo buru wahandi kwe kuko jewe nta muziki wahandi jewe nigera sesangura sesangura ivyo Burundi kwanza cyane mu muziki rero iyo ndirimbo jewe ntayimenye ntamenye indirimbo wasohoye iyo ndirimbo yo nurukato ntibizwe rero nk'umartiste nka WJ uko WJ n'umartiste burya akomeye cyane mu gihugu atanguye kwirondeza aba underground hano abantu atanu bo mushikana cyambona ko babahungu bacika intege kare kwanza sino gucika yago abantu umengo bahejeje bahejeje aba artiste bacu bafise inzara ukuntu nk'uyu usanga bahuriye mu kabari nk'uyo bahuriye mu kabari nkunda beshe none wombwira gute kuja kurondera umuntu afise 94 abone kuri YouTube sivyo tingo mukorane sonye igarega ni collabo muta kandi komeye cyane none gashaho nk'uyo muntu azogushikana he uri kuramuduza cyo bikareka kuduza yaguhaya ngahe kugire wewe bikwicire brand akwicira izina yaguhaya ngahe erega webwe manzurabe kwanza ntushire amafaranga imbere manzurabe kwanza uwo muntu ni mwakorana azogushikanahe uzocubande mwico gihe uzogera hehe ico kintu rero utamaze kuciyumvira ko wicarana uvuga ati jewe ndi star ntigereza kwizimbisha naho bizopfa bigushikanye mwebwe muhurira mu kabari nce ndabibona muhurira mu kabari akugurera wayare n'inyama brochette ku ifreti z'ibitoke asha ejo mu gatondo ngo songe ngo tujestit mufise inzara iyo nzara mwe mufise muzamurerekana abafana mushira ku mbuga mupibriya ko mufise inzara webwe ufise brand wewe ushonje ja mu nzu ntawe uzobenya ko ushonje abo hanze bazoguma bavuga ati urya ni star urya ntiyobora icyo afungura ariko wewe uce werekana inzara vraiment WJ shanja izo bayendizi wawe sizo cyo muza mwasa mu mengo ntimonse n'ivyo muri ahindure ingendo muze muri yakuzezeta nani tukiraho nyene nabe ndavuga ku cerekeye kuzimyanya uno munsi twabonye indirimbo zibiri zarimwe aba artiste indirimbo yitwa Money yarimwe abarapere bashika batanu harimo Fabi Love harimo April harimo GQ n'abandi babiri muri uwo mwanya nyene indirimbo haheze amasaha 7
tuza tubona El Pro arasohoye indirimbo yitwa Wewe. Ibi biko bitanga isura nyabaki mu bafana b'u Burundi. Ibi mbega vyo kwica umuziki w'u Burundi canke aba artiste bwabo nyene barako baricira ibintu bimwe bimwe. We kubwawe ubibona gute? Birica umuziki w'u Burundi ati gute? Ona rero nk'uyu nk'iyi club bari bakoranye na ba GQ ba Fabio GQ niga ya wa mupeta rapora neza cyane yego kandi ukomeze papa we rap ndabona uzoyivyura y'abandi bayihevye bayitaye baziduhaye umengo nizazindi twumviriza kuvanga gushika ibugarama isonga itarahera Jiwazi courage GQ niga iriko rakora cyane papa ya rap urayizi urazi ico icari cyo ikora vyura rap y'igihugu hama rero birica ingene vyica ni gute ya ona nk'ubu ko bari bakoranye nk'ubu nka El Pro nk'indi nimbo yitwa Wewe ntihari bwagire kwirekura ya mbega mwebwe n'ivya bindi nama mvuga murazi ivyo murimwo mwama ko muriciranira hagati yanyu kugira umukubita agafuni kugira uduge wenyene irego none wewe muno wanya uri muri collab yo naka uyirekuye ubunyene mu gatondo saa 2 sivyo uyirekuye saa 2 iyo songe nawe uyirimwo nawe ucurekura mu kanya cyekura isonge kenzere hene wakari yangone y'abarundi y'abastari b'abarundi kutamenya ivyo barimwo ivyo navyo nyene birica papa birica kuko utarindiriye basi kubitensomene basamucurekura songe niyo ni amashari ari muri mwebwe hama natwe twabivuga ko twavuga ko ufise ishari ngo wifuje ngo dufungishe si ivyo nyene namamvuga si ivyo nyene yangwa ni mu artiste mu ba artiste nk'ibyo twabivuga ko rero twebwe sivyo ugaca usanga aragufungishije kukwera umubwiye ati ngo akafise ishari inzigo kandi ntamenye ko wewe kwikura muvuga nawe ku ruhande rwe aguma ari update mu kazi kiwe k'umuziki iyo ni yangwane rero nk'ubu nka El Pro hari bwagire kurekura songe none nk'ubu aba artiste bose bagumye babikora nk'uko none baza ko umuziki uzogera ega mu bindi bihugu hari abantu babwirana tijero n'ukuri kuko ntibankana bafitaniye ama contact sivyo bavuga ati ejo nzorekura nyamba harundi yarafise agasonge burya nukuri yopowesha kidogo kuko vyuzi naho zija izo zigoma zihari irekira uwundi amanza rekure ko yakwitanze mu manyama rekura amanza reka amanza rekure vyuzi naho zija ziguma zihari amahera yawe aguma hari urekuye urukato ruzoguma ari urukato ntiruzohinduka ntiruzohinduka ruzoguma ari urukato nta n'ubuzuza no kukiraba mugure kuye songe ntuzora bati ngo naka ngo kunuke powesha nivyo biratwishira papa niko no bivuga yes nivyo biratwicira twari dufise new generation aho twabona abaririmbyi benshi nk'aba D1 nk'aba Melanin Boy bakiri kubande ba Double J ba El Pro n'abandi bagiye batandukanye ariko ugiye kuraba muri no mwanya twe dusa n'abariko baratakaza bamwe mu baririmbyi ntibariko baravugwa ntibariko baragaragara nta kintu na kimwe twe turababonamwo vyo barikosa yo kutamenya ingene bi branding canke iryo bari kosa gibimenyesha makuru nyene nka kujya bama babidutako agashavu bakagata kubimenyesha makuru ngo nivyo bitabavuga urumva ikana biga bamenyesha makuru amwe mwigire yese namwe ndababwira mwigire mu ntambara ngo cyane mwigire mu bintu vy'amafilime babaye abasigura gasobanuye babaye Rocky namwe bwabanyesha makuru naye marafise probleme singwane y'aba artiste reka baze barigira no mu bindi bihugu muri za media true kuko je ndabona ngaha sivyo barimwo bamwe bibire mu vy'imipira sivyo
abandi mu mafilme urumva abandi mu ntambara ivyo vyo muri Kongo tino hasiga hari vyunguka ariko ntibibuke ko umuziki bawutaye nawo nyene ukenewe urazi ko umuziki ushobora kuduza idarapo muto mu bindi bihugu mu makungu na cyane cyane biciye mu muziki none nk'indirimbo yitwa aha nihe ya Kiriko sivyo ne mu bindi bihugu ntikiravutswe ntibashobora kumenya ati uyu mu artiste aturuka mu gihugu cy'u Burundi mapema sana biciye mu muziki ya urumva none ivyo vy'intambara muguba mujama mwebwe bizobageza hemwe ne mu bihebe megera umuziki mushikira abana b'igihugu nivyo nama mvuga hari abana b'igihugu ngaha bafise impano urumva zo kuririmba bamwe babuza amafaranga yo kuja muri studio berekana impano zabo abandi barakoze umuziki ntibawubaha bararishe vyose imiziki yabo iheze mu ma studio aba producer urumva abandi barakoze indirimbo nyinshi bazifise mu ma flash ariko kugira bakore video kwera uburyo urumva ya no hose niho hari imbogamizi vy'umuziki hari umupeti usanga afise impano yo kuririmba ugasanga yabuze amahera yo kuja muri studio yerekana impano yiwe haro n'ubundi usanga yararose amafaranga yo kuyirekura iyo songe ageze muri studio akayirekura bakayikora yose ariko kugira yitange mu producer tingo niko hasigaye ngo senkanimire ngo samire ngo niyamusiganiyeko urumva n'aba producer namwege muniko muricira abana b'igihugu impano z'igihugu kuki wumva ko iyo senkanimire abura ni mupeti mu underground nta n'ibintu vyinshi birenza zibu muziki kuki wumva gute kuki wumva ko utayamuhaye ndazi ntiwo burasenkanimire niyabura kugutowa umuha agende awukorere video nene mwebwe kwanza muko mufasha iki mu bana b'igihugu mu mpano z'igihugu muko mufasha iki kuki ayo senkanimira gusiganiye kugira umuhe igikorwa wamukoreye kuko utoyimuhebere iyo ndirimbo iyo senkanimire uyihebe ni beshi ndabizi ni beshi je tumaze kugana n'abapeti beshi underground mu muziki abapeti ataho baragera bafise iyo ngorane ugasanga mu producer yagukoreye song kandi yakoze neza atanzwe yabishizemo mugabo ngo wamusigaye k'amafaranga ugiye kuyitora ukamwiganya ukavuga ati papa nukuri jewe bimeze nabi ku mufuko ya aba producer batigera bumva n'iryo jambo uvuze ati umeze nabi ku mufuko aca nakwirukana mu iyo studio yiwe na mwebwe hari ikintu mwofasha umwana afise impano yo kuririmba ugasanga umufasha ikintu kinini nawe murakwiye gutanga ubufasha akume bahamira ipfo babikora mabihawe n'Imana ega mabihawe n'Imana mabihawe n'Imana babikora bajya vraiment je sindumva umuntu hige abidoge abo bidogeraje ndabazi kandi nkibivuga kwanza baca banimenya bahindure vraiment n'ibintu bishimishije nta shema bitanga cicene kwa bana burya umwana burya iyo umugiriye nabi akiri umwana ishavu ateza kuri kurana akavuga ati nakarangiriye nabi ni nkaho rero amaze gutera imbere wowe atabashaka no kubana no mu maso kuko wamukoreye ikibi akiri umwana burya umwana ntiyibagira papa umwana ntigera yibagira namwe bwe muravuze ico mwofasha mu muziki umuziki ugatera imbere niko no bivuga. Yes, iyo yari impanuro ya The Monster Jafari umutinginga umushinga mateka. Papa ngo umushinga mateka ngo aragarutse Demana Tayo 6 ngo aragarutse muri game inyuma yo kuva kwa Rujanti amagara yiwe muri no mwanya yifashe neza igaruka giwe ntiri gutera ubwo None jewe ga papa byontera ubwoba gute
rego urya urumva urya ni demana ku giti ciwe sivyo the monster ni the monster ku giti ciwanje igikoko kigukomoye kigusigamo bumara n'imvune n'abaganga badashobora kuvura urumva rero urya ni demana the monster ni the monster je ntabwo banteye ahubwo nkineye agaruke ducangamure tuduza abana b'igihugu erega mu ntano urugamba jenyene bazanje nzorugwana abana b'igihugu bose je nzobakwegwa jewe ahubwo jawe je nkine kagaruka papa je nkine kagaruka ahubwo ngira ko vyoryoha kandi ntihobura prusa tuduza mu muziki agarutse kuko uravye ukuntu yakora niko nanje nkora bishaka gusa ukuntu irya style yakoramwo niyo nanje novuga ati niyo nkoramwo birasa no bidasa cyane mugabo biratandukanye ntimuvyitire ngo byantu vyanyu ngo vya copy je sintera copy aya je nkora ibintu vye wanje kirashoze wanje murabizi namwe kwanza sigwa ndabibabwira mwana bivyibonera gusa ico nkeneye cyo nogenda mvugiye ngaha cyo nkeneye cyo mbona nagaruka ahubwo arike kwinyegeza ibyabaye byarabaye turazi ko yakize bivaye n'ingwara yaragwaye turazi ko yayikize kandi turazi ko yorohewe ameze neza habo cyo numubwira nagaruke muri game dukore tuduze impano z'igihugu tuduze umuziki w'igihugu tuduze ibendera biciye mu muziki ariyo kuntana urugamba sinzogwishoboza jenyene uko nta musikara ashobora gutera ikindi gihugu wenyene abari kube na bataye nuko no bivuga papa yes byo kuvuga ngo kantera ubwoba habo nkeneye kaza ahubwo dukore inkuru y'umwana isubira inyuma gato hari utunenge tumwe twagumye tugaruka mu giteramo cabaye kwa Kiriku na cyane ikintu cyo kuba udafise staff ngo mara ngo Kiriku ngo ariko bari kumwe na manager ngo ari kwitwara DJ tugaruka mu bintu by'ibiteramo ico kintu turakunze kukibona cyane ku ba artist yo na cyane yo bafashe ingendo barijana ico kintu wowe kivuga kwiki ntagushiramo ngaho gatoya Kiriku urabona kuva mu Rwanda haba ingwane yakiyakiye ari kuri stage bamuzimiriza ko agiye atange vibe imwe y'ibisazi ku ndirimbo yewe yabaye hit cyane yitwa ahanihe mu nyuma yaciye aja ku rubuga rwiwe avuga ati nko umenga ikasaba imbabazi intuzi ati ngintu vyagenze neza kuki mutavuga ikintu ko cabaye ashimira abantu ati ngintu vyagenze neza gute tuzi ko babaye erekana umubabaro wawe ubereke ko babaye ubereke ko ivyo bakoze atari ivyo ahubwo bibaye ngombwa bona hanwa kwazo ugacuja kuri za media zawe kwatangwa kuvuga ubujambo ati ngo ndabashimiye cyane ivyabaye ngo tuvyirengagize ndabashimiye cyane ngo mwaramfashi bagufashije iki mujya mwanya yego mugabo nyamba akaroti mwavuganye waragataye kanyene baragufashije ariko umenye ko uzoza uravuga ngo ikintu cabaye urumva ariko hari igihe wasanga ingorane ziri kuri we nyene arico kibazo nenda kubaje ati kwijana wenyene atari kumwe na staff atari kumwe na DJ wiwe atari kumwe na manager wiwe agahaguruka agafata rutema ikirere mu nyumizo ngorane zose zikamubako kubera ko yari wenyene atarafise umu DJs atarafise na manager amukurikirana ibintu none si yangwale nyene kuki nene mubafise mwebwe biwanye mutinya kuriha itike y'indege sivyo baguma berekana yanzara bafise muhira baguma berekana abafana none utinya kuriha itike y'indege wowe buhomvye kandi ugiye gukora akazi ugiye mu vyunguka utinya kurekura prusa zinga uzihe umu DJ wawe ushaka kuyajya wenyene reka baza barabazimiriza ko mugira iki mwenyene ntabwo ni inkosho zaza barabadodari yayi
none papa ufise DJ sivyo na manager ngira ntibari kumwe none we bibagendekera gute je nkuba ndabaha uburorero abo baritise mu bindi bihugu cyane cyane aho hafi aho muri Tanzania ni Diamond Platnumz de Simba sivyo Rio ashaka kuja mu kindi gihugu atari ko we na DJ wiwe cyangwa kese na DJ manager wiwe arashaka kuja mu kindi gihugu batari kumwe ino bigushobokera gute kugira wifatane rutemikere wenyene utinya kurekura prusa zinga uzihe abo bantu iyo nzara go bamwerekana we muyikora kuki iyo nzara me mufise muza murerekana abantu abakunzi banyu abafana banyu bagi urazi hajye umufana iyo umuyobeje burya urazi gushaka kurara ubusa umufana muze murafata neza umufana nani umufana watuma uronka kayakana urumva rero umwerese ko ushonje ninge nagoma gushigikira acha urumenga ikaratumwanya ndabeshe umva umufana umwerese ko wamushonje misi yose na support agoma guha kira siku acha yeba no kugushigikira ko ravuga ati ngoma nshigikira udatera imbere aho ndahejeje yes Jafari the Monster icambere ndamaze ndagushimire kuba watwitabiye ubutumire nizera neza yuko twakoranye neza papa yego papa yes nikuzanye turababwira na cyane cyane ko amajwi yacu ashika kure cyane gusumba abandi bose yes ngira akajambo kanyuma bariko baradukurikirana abakunzi ba Kings Family Burundi TV mukore sabone kuko n'abantu ko barahaguruka cyane bagorora ibyagoramye ni wagera ku iyi TV rero uzohakura ubumenyi bugiye butandukanye cyane cyane mu muziki n'abantu ko barakora cyane baduze impano zigiye zitandukanye karibu rero mukore sabone mubakurikirane muna bapagije n'abandi kuko n'abantu uko je ndakunda umuntu agorutse akore papa ndakunda umuntu ahaguruka akore umuntu ari ku kive je ndamukunda cyane kandi namushigikira ntaco buza rero kureba kubashigikira aba kuko bari ku kive bako barabereka ko bishoboka gukora nkuko na president amatubwira ati mukore amaboko mu mpuzu mukore kuko iki ni igihugu ciwacu nta uzoza kugikorera nga kugira gitera imbere atari twebwe tugikoreye kugira kigera imbere urumva rero ugize sabone ngaha koze subscribe ntuzobuhomvye kuko uzohigira ibintu byinshi bigiye bitandukanye murakoze cyane yes tunagushimira dushimira n'abadukurikiranye kuva ikiganiro gitanguye gushika gihere tubabwire ko araho ubutaha turi kumwe nawe turabakunda cyane mukora subscribe share na comments mutwereka ko turi kumwe naho ubutaha ciao ciao